Ni gute usobanura ishamba? Ishamba ni ibidukikije bisanzwe bibamwo amoko menshi y'ibikoko n'ibimera. Ubutabazi bwerekana ahantu hahanamye kugera ahantu hejuru y'ibice 100. Uburebure buri hagati y'igihumbi kimwe n'amajana 8 na 2,300 bw'imeteri. Uretse akamaro ka hydrographique, ishamba ryo mu ntara ya Bururi rikomeje kuba ngirakamaro mu mitungo y'igihugu. Ewe itwi cy'ugwaruka ntawe utokumviriza. Ndakunda cyane ibiganiro vya Wavrep ijwi ry'ugwaruka FM. Niki twomenya kubijanye n'ishamba? Kugeza ubu amashamba akwega toni zigera kuri miliyari 2 za dioxide de carbone buri mwaka, canke ibice 5 kwijana vya gaze ya parike isohoka ku isi. Ibi biri kure cyane. Amashamba nayo agira uruhare runini mu gusubirira ikoreshwa mu gucana amakara, peteroli, gaze n'ibindi. Ubwoko butatu bw'amashamba: hariho ishamba rya boreal, ishamba ryimeza, hakaba ishamba rishushe, iryo naryo n'ishamba rya Mediterane rigizwe n'ibiti, ivyatsi bibisi, hakaba n'ishamba rishuha. Kuki ishamba ari nkenerwa ku bantu? Amashamba abamwo ibice 80% vy'ibikoko vyose byo ku isi. Ibimera na bakteri bitanga serivisi zidasanzwe ku bidukikije no kubaho kw'abantu. Ishamba rifise kandi agaciro katagereranywa mu butunzi. Kubera iki tuvuga ko ibiti ari ubuzima? Iyi oxygene isohoka mu kirere ni kirumara ku buzima bw'ibikoko ku isi. Dushingiye kuri ibi biti, ibimera byose bifise photosynthèse, bitanga oxygene dukeneye mu buzima bw'abantu. Ibidukikije bisubizwa inyuma n'iki? Mu myaka ya vuba, iterambere rinini no gukoresha cyane umutungo kavukire byatumye ibidukikije byononekara cyane. Gutema amashamba, ubugaragwa no kuzimangana kw'ibinyabuzima biratera gusubira inyuma cyane ahantu hose mu bidukikije. Mu Burundi ibidukikije bimeze bite? Iterambere ry'ubutunzi bw'u Burundi rikomeje kugira intege nke kandi rishobora guhungabana. Ubwiyongere butekanyijwe ku bice 2.9 kwijana mu mwaka w'ibihumbi 2023 ugereranije n'ibice 1.8 kwijana mu mwaka w'ibihumbi 2022. Biterwa n'uburimyi hamwe na serivisi. Bitekanijwe ko umwimbu w'uburimyi uziyongera uyu mwaka bitewe n'imvura nziza irimo iragwa ndetse n'ifumbire mvaruganda. Guhindagurika kw'ikirere kubera mu Burundi. Amazi n'isi ni ngombwa mu iterambere ry'ubutunzi n'imibereho myiza y'u Burundi. Muri iki gihe uyu mutungo urahura n'ingorane zikomeye zijanye no kwiyongera kw'abanyagihugu, gukoresha isi bikabije no gukenera cyane umutungo ndemanwa, ni kuvuga ressources naturelles. Ishamba rifise gutanga no kuyungurura akayaga keza. Vyongeye kandi dukesha ibikorwa vya chlorophylle. Hegitari y'ishamba isohora toni 6 kugeza ku 10 za carbone buri mwaka, ikarekura itoni 12 kugeza kuri 20 za oxygene icarimwe. Nibihe bibazo bifitanye isano n'ibidukikije? Ibibazo by'ibidukikije nk'ihindagurika ry'ikirere, ubugaragwa, gutakaza ubutandukane bwinshi bw'ibinyabuzima, gutema amashamba, ikirere, amazi n'isi yanduye, imyanda yononwa na plastike, umwanda w'ibiyaga n'ibiyaga bihungabanywa n'iterambere.
ni ibihe bibazo ishamba rihura navyo? Ku isi yose gutakaza uduce tw'amashamba no gutema amashamba biterwa n'impamvu nyinshi, zimwe z'abantu n'izindi ndemanwa. Ibindi bisanzwe birimo umuriro w'amashamba, ingwara zishobora gufata ibiti canke udukoko. Twokora iki kugira ngo turinde ibidukikije mu Burundi? Kubungabunga no kurinda umutungo w'amashamba, guteza imbere uruhare rugaragara rw'abanyagihugu mu gucunga abenegihugu no guteza imbere amashamba twarazwe biciye mu burimyi n'amashamba yo mu caro. Ishamba rifise akamaro kangana gute mu gihugu? Mu kugaburira inzuzi zacu, amashamba atanga amazi yo kunywa hafi 1/2 c'ibisagara binini ku isi. Ishamba ritanga kandi aho kuba, akazi n'umutekano ku bantu batunzwe n'amashamba. Mu gusozera kino kiganiro, reka tubacire ku mayange ibituma ishamba rihura n'ibibazo. Kenshi ishamba rihura n'ibibazo by'ikirere, imbeho ikabije, urubura rwinshi rushobora kumena amakamba. Kwavariza bituma bishobora kwishura igice c'igihombo catewe, hamwe n'indishi zizotuma bishobora cane gutera ibiti vyononekaye no gutanga imfashanyo mu biterwa birimwa. Ewe ijwi ry'ugwaruka, ntawe utokumviriza. ndakunda cyane ibiganiro vya Wavreb ijwi ry'ugwaruka FM.